nimuhora n'umukama inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yanditswe na Yohani. Mu gihe yari mu kuva kuri iyi si ngo asubire kwa se wiwe, Yezu yabariye abigishwa biwe ati, unkunda azozigama ijambo ryanje, na data azomukunda, duheze tuziwe tumugire ingoro yacu. Utankunda ntazozigama amajambo yanje, bisubiye iryo mwumva mvuga si iryanje, niryo data yantumye. Ivyo ndabibabwiye tukiri kumwe, ariko wa mutabazi mutima mwerana data azorungika ku izina ryanje niwe azobigisha vyose, yongera bibutse ivyo nababwiye vyose. Ndabasigaranye amahoro, ndabahaye amahoro yanje. Sindayabahaye nk'uko ab'isi bayatanga. Ntimusimbwe n'umutima kandi ntimutinye. Murumvise ko ndabariye nti ndagiye mpeze nze ngaruke muri mwebwe. Iyo muba munkunda mwari guhimbarwa nuko ngiye kwa data, kuko data ari wanduta. Nuko rero ndabibabwiye bitaraba, kugira ngo aho bizozira muze mwemere. Twakire dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristu. Avukanyi, turajeje kumviriza ibisomwa vyerana vy'ijambo ry'Imana kugira ngo bitwigishe kuri uyu munsi w'Imana ugira gatandatu w'igihe ca Pasika. Turondere gutegera inyigisho nkuru nkuru twokura muri bino bisomwa. Turumva cane cane ko hari iteka ryo kuba ingoro y'Imana, ariko turumva kandi ko Umukama Yezu mu gusezera abigishwa biwe yababwiye ati, ndabahaye amahoro, ndabasigaranye amahoro yanje, ingabire yatanze y'amahoro. Agira ati, sindayabahaye nk'uko ab'isi bayatanga. Iteka ryo kuba ingoro y'Imana. Unkunda azozigama ijambo ryanje, na data azomukunda, duheze tuziwe tumugire ingoro yacu. Yezu yari amaze kwereka mu bitari bike urukundo afitiye abigishwa biwe. Yari amaze kubereka ibimenyetso byinshi, n'imbere y'uko ababara bari bamaze kubona ubwo yabakunze. Ariko uko yabakunze niko yabatumirira nabo kwishura urwo rukundo, bagwishuza urundi. Niho ababwira ko nabo mukunda, akabereka n'ikimenyetso ati, unkunda azozigama ijambo ryanje. Unkunda sibarisizaho, unkunda si uwibagira, unkunda si ukengera ijambo ryanje. Unkunda ni uryakira, akarizigama, akarishira mu buzima. Unkunda azozigama ijambo ryanje, azoriha ikibanza, kandi ivyo navyo ngo bifise ingaruka, ngo na data azomukunda. Duheze tuziwe
tumugira ingoro yacu. N'iteka rero twumva Yezu ahishuriye abigishwa biwe iteka ryo kuba ingoro y'Imana, ryo kuba ingoro y'ubutatu bweranda. Mwumve ko ukunda umukama bifise ingaruka zikomeye, ko duheza tukaba ingoro y'Imana, Imana ikaba muri twebwe nk'uko natwe tuba muri yo. Iteka ryo kuba ingoro y'Imana. Iryo teka rero niryo umukama ahishurira abigishwa biwe, kugira ngo ntibakengere, ntibafate iminenegwe ijambo yariko arababwira, ntibafate iminenegwe ibyo bamwumvise ko, ngo baheze babe koko ingoro y'Imana, ingoro y'ubutatu bweranda. Kuba ingoro y'Imana si vyerekeye gusa umwigishwa umwumwe azigama iryo jambo. Kuba ingoro y'Imana birerekeye na ekleziya y'Imana, nk'umuryango w'abana b'Imana, kuko Imana iba muri wo, iba muri twebwe. Ahandi murazi ko Yezu yavuze ngo aho babiri canke batatu bakoraniye ku izina ryanje mba ndi hagati yabo. Ibyo by'uko Imana iba mu muryango yagize ekleziya yayo ingoro, turumva mu byo tumaze iminsi dusomerwa mu gitabo cy'ibikwa by'abatumwa ukuntu bigaragara. No mu giswa ca mbere uyu munsi twumvise ko hari habaye ingorane ya Antiyokiya, bamwe bavuye mu Buyudeha bagatangura gucira imanza abakristo bavuye mu bapagani, bahagira bati mutarondeye kumera nkatwe, mutagenyerewe nkatwe ntimuzokira. Biraheza bitera umudugararo muri uwo muryango, bafata ingingo ko baduga i Yeruzalemu ngo bumve iciyumviro c'abatumwa Petero n'abagenzi be. Birabereye ko abemera Kristo bamenya kumviriza ijambo ry'abatumwa, ijambo ry'abasubirizi b'abatumwa, kuko muri ryo Imana n'ubitanga umuco kugira ngo ntihagire abantu bazimagirika. Baciye bagenda rero, twabyumvise, hanyuma baraja inama, baratanga intumbero. Nicerekana ko Imana iba muri uwo muryango, iba muri bo. Babaye abantu baja inama, hanyuma barerekana intumbero abakristo bokurikiza, barerekana inzira bocamwo, hanyuma baranavuga mbere n'ibintu by'inashinguka abo bapagani bokwirinda. Ati mutima mwerana na twebwe, bari bazi ko atari bonyene, nitwashatse kubaremeka ibyo mutoshobora kiretse ibintu by'inashinguka. Kuwemera Imana hari ibintu by'inashinguka, kiretse ibintu by'inashinguka. Ntimurye inyama zatubigirwamana, mureke ikiremve n'inyama z'ibyaniguwe, ntimukore ibiterasoni, nimwirinde ivyo muzaba mugize neza, komera kwibanga. Barabaha ijambo rero baremesha, kandi ijambo ryakira risubiza hamwe abari bacanyemwo. Iteka ryo kuba ingoro y'Imana, nka wewe nk'uwa Kristo, kuko wazigamye ijambo. Iteka ryo kuba ingoro y'Imana, kubimenye nka ekleziya, nk'umuryango w'ab'Imana, kandi wamukwikira ijambo rya Kristo riciye muri ibi vyanditswe canke rishikirijwe n'abatumwa Imana yashinze kurongora. Ijambo rigira kabiri ni ijambo rijanye n'amahoro. Yezu yabonye ukuntu abigishwa be bariko baragira ubwoba, kuko bagira batandukane, yababwiye ati ndabahaye amahoro, ndabasigaranye amahoro yanje. Yarazi ico bakeneye, yarazi ico banyotewe gusumba. Ndabasigaranye amahoro, ndabahaye amahoro yanje. Sindayabaye nk'uko bisi bayatanga. Ntimutinye,
kandi ntimugire ubwoba. Amahoro ab'isi batanga ntamara ubwoba. Amahoro ab'isi batanga akenshi bagomba kuyatanga babanje kumara abansi babo canke aho bita abansi babo, kuko bashaka kwita umuntu umwansi kandi atari we. Amahoro ab'isi batanga ntamara ubwoba, ko narimejeje kubivuga. Amahoro ab'isi batanga, muravyumva muri kino gihe, ajana no kongereza inguvu zabo, ico bita ko ari inguvu zabo. Murumva no mu binyamakuru ukuntu ibihugu bimwe bimwe bigwiza inguvu z'ukurondera igwanisho vyica benshi kandi mu mwanya muto. Nk'umugabo nubuzi kwikingira, kwicungera. Ayo niyo mahoro ab'isi batanga. Si amahoro amara ubwoba, si amahoro atsinda urupfu, ahubwo n'amahoro rimwe na rimwe umenga azana urupfu. N'amahoro ab'isi batanga, si amahoro yegeranya abantu, rimwe na rimwe mbere n'amahoro y'amahorerane canke harimwo n'ububeshi. Yezu agira ati sindayabahaye nk'uko ab'isi bayatanga, ntimugire ubwoba. Amahoro Yezu atanga afise isoko hehe? Niko ni muri Yezu ni afise isoko. Muga amahoro Yezu atanga ava ku kigongwe ciwe. Uwarekuriwe aragira amahoro, uwaronse igongwe aragira amahoro, uwutanga igongwe bivuye ku mutima aragira amahoro. N'amahoro afatanye n'ikigongwe. N'amahoro kandi ava kumenyesha inkuru nziza y'ubwami, ko Imana iri hafi itahevye abantu bayo. Mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohani twumvise ukuntu avuga ivyo ivyamubonekeye, akerekwa igisagara ca Yerusalemu nshasha, gikingiwe, gifise uruhome, gifise n'imiryango 12, kandi gifise aho gishingiye ku batumwa. Rero ayo mahoro Imana itanga n'amahoro yo kumva ko ab'Imana bakingiwe kubera Imana iri kumwe nabo, kubera Imana iri hafi yabo, kubera ubwami bwayo buri hafi yabo. Ingabire y'amahoro. Yezu agabiye abigishwa be amahoro, aragomba ko nabo baba abantu b'amahoro. Abemera Kristo yazutse, abakurikira Kristo yazutse, ni babe abantu b'amahoro, bakunda amahoro, ya yandi afite isoko mu kigongwe c'Imana no kwijambo ryayo. Bavukanye, mwaje guhimbaza uyu munsi w'Imana, mwese muriko muratwumviriza. Uyu munsi mu Burundi turi mu gihe twimirije amatora. Tumenye kuzigama amahoro muri kino gihe, tumenye kuzigama amahoro cyane cyane mu kwirinda gushira isoni mu majambo yacu, mu kumenya kubaha abandi nabo tutiyumvira bimwe, tukabubaha, ntitubakore ko agahuzu ngo nuko batiyumvira nkatwe. Gusonera ubuzima bwabo kuko ni ingabire kandi katihabwa. Kwirinda ikinyoma n'ububeshi uko bitabereye ab'Imana kandi bitabereye abahoza Imana ku rurimi rwabo ngo bariko barayiniraza. Iteka ry'ukuba ingoro y'Imana, ingabire y'amahoro Yezu abigishwa biwe, natwe kuri uyu munsi w'Imana tuvyakire, tumenye iryo teka turigendere, ariko kandi tumenye ko kugira tugendere iryo teka ari ukuzigama rya jambo tukayishira mu buzima, gutyo natwe tukaba abantu b'amahoro nk'uko Yezu yabiduhaye ko akarorero. Amen.